ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'ibyakozwe n'abatumwa ku kigabane cyaho cya 25 kuva kuri 1 gushika kuri 12. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Paulo yambaza Sezari imbere Festus. Hashize iminsi 3 ahawe ubukuru, Festus ava i Sezareya aduga i Yerusalemu. Abahereza nk'uko abakuru n'abashinga ntahe b'Abayuda bitwarira Paulo imbere ya Festus. Baramutakambira bashimitse ngo arungike Paulo i Yerusalemu. Bariko bararondera ukuntu bomwica mu nzira. Yamara Festus arababwira ko Paulo abwirizwa kuguma aboshwe Sezari, ko aboshwe i Sezareya, ko nawe nyene ari mu kujayo. Ababwira ati, abakuru muri mwebwe nimuze tumanukane, nihaba hari ikibi yakoze baze bamurege. Amaze iminsi 8 canke 10, Festus aramanuka i Sezareya. Bukeye aja mu iciro ry'imanza atumako Paulo. Ashitse Abayuda bavuye i Yerusalemu baramukikiza, bamurega ibintu byinshi kandi bihambaye ariko bitagira ishimikiro. Paulo arabyiregura avuga ati, nta na kimwe nacumuye, haba ku itegeko ry'Abayuda, haba ku ngoro y'Imana canke kuri Sezari. Festus yagomba kwikundisha ku Bayuda, abwira Paulo ati, ushaka kuja i Yerusalemu ngo tube ariho tugucira urubanza? Paulo aramusubiza ati, ndi mu iciro ry'imanza rya Sezari, niho mbwirizwa gucirirwa urubanza. Nta nabi nagiriye Abayuda, ibyo urabizi neza nawe nyene. Usangwa ndi nico nagirizwa, hakaba hari ikibi nakoze gikwiranye n'urupfu, simpakanye gupfa. Ninaba naho ataco nakoze kuri ibyo byose bandega, nta ushobora kunta mu minwe yabo, mbere ndashinze urubanza kwa Sezari. Festus amaze gutegeranya n'abashinga ntahe biwe, aramubwira ati, ko washinze urubanza kwa Sezari, uzorucirirwa kwa Sezari. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushima Imana. Haleluya, amen, haleluya, haleluya, amen, amen. Bana b'Imana, turacyazirikana igitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa, kandi tumaze iminsi tuzirikana kuri Paulo ibyamushikiye. Rero n'ubu tugeze ku kigabane cya 25, kandi igitabo tugomba kukimara nako igitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa. Ijambo ry'umutwe rero tugiye kwisunga riravuga ngo Paulo yambaza Sezari imbere Festus. Akarongo ka mbere karavuga ngo, hashize iminsi 3 ahawe ubukuru, Festus ava i Sezareya aduga i Yerusalemu. Ngo hashize iminsi 3 Festus ahawe ubukuru
kuko twibukanye ko hariho wa undi yitwa Felisi, hamwe bari barapfungiye Pawulo. Felisi nyuma akamugira inshuti, Pawulo akaza aramuha n'ubutumwa. Mbega Felisi akaba yari yizeye ko uko biri kose Pawulo ashobora no kuba yomuha amahera, ariko akaba atayamuhaye. Mugabo twari tugeze na aho bahinduye Felisi, noneho Felisi acagumiza mu gasho Pawulo. Pawulo ntiyaba akidegembya nk'uko Felisi yari yaramuhaye umwidegembye. None rero ubu hari Fesitusi ava i Sezareya. Hari Fesitusi ku kambere haravuga ngo hashize iminsi 3 ahawe ubukuru. Ubu Fesitusi hari hashize iminsi 3 ahawe ubukuru, ava i Sezareya aduga i Yerusalemu. Ubwo rero avuye i Sezareya aduga i Yerusalemu agiye kuraba Pawulo n'ibyo bamurega. Kabiri haravuga ngo abahereza nk'uko abakuru n'abashinga ntahe b'Abayuda bitwarira Pawulo imbere ya Fesitusi. Abashinga ntahe bakuru Abayuda bitwarira Pawulo kuri Fesitusi kugira uyu we waje kwima kumbure abaho uburenganzira bice Pawulo. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Gatatu aravuga ngo baramutakambira bashimitse ngo arungike Pawulo i Yerusalemu. Uko niko abahereza nk'abakuru n'abashinga ntahe n'Abayuda bamusaba ngo arekure Pawulo bamudugane i Yerusalemu kugira bamutsinde mu nzira. Imana idutabare cyane. Bariko bararondera ukuntu bomwicira mu nzira. Iki nyene cyasobanutse. Kandi yamara Fesitusi arababwira ko Pawulo abwirizwa kuguma aboshwe i Sezareya, ko nawe nyene ari mu kujayo. Ubwo bamutakambira uko ngo babe borekura Pawulo bamujane bamwicire mu nzira, bavuga yuko baba bamujanye i Yerusalemu. Mugabo Fesitusi we aranka, aravuga ati nibagume bamubohoye aho nyene, ko nawe agomba kujayo kumbure ko azokumviriza ibyo bijanye na Pawulo. Turacyabandanya. Gatanu havuga ngo ababwira ati abakuru muri mwebwe nimuze tumanukane, nihaba hari ikibi yakoze baze bamurege. Fesitusi arabwira abo mu bakuru b'abashinga ntahe, mu bakuru b'Abayuda, mu bakuru mbese arababwira ati okay, muri mwebwe bumva ko arabakuru arabakuriye abandi, nimuze tujane, hanyuma nitwamara kujana ibyo birego mufise mubyagirize Pawulo mubimurege. Gatandatu amazeyo iminsi 8 canke 10, Fesitusi aramanuka i Sezareya. Bukeye aja mu iciro ry'imanza atumako Pawulo. Ubwo Fesitusi yaragiye arahamara iminsi, nyuma araja mu iciro ry'imanza kugira ngo yumvirize ingene barega Pawulo. 7 ashitse Abayuda bavuye i Yerusalemu baramukikiza, bamurega ibintu byinshi kandi bihambaye ariko bitagira shingiro. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Ubwo abari bitabiriye kuzakugirira nabi Pawulo barumvise ko Fesitusi yamaze gushika mu iciro ry'imanza,
hanyuma baragenda abo bakurambere, abo bakuru b'abayuda, abo bashinga ntahe baragenda barakorana kugira barege Pawulo. Baramurega ibitagira shinge na rugero, bo bityo bari bagamije kwari kugira bice Pawulo. Kubera iki? Kubera ko Pawulo yigisha ijambo ry'Imana, kubera ko Pawulo yavuga Yesu Kristo, kubera ko Pawulo yari yarikuye idini ry'abayuda agakurikira idini ryari ryashinzwe n'abatumwa na Yesu, ariryo dini ryari ryashinzwe na Yesu Kristo. Ubwo rero bobo kwanza biragera aho bisobanuka canke mu yindi audio bizosobanuka. Pawulo arabyiregura avuga ati nta na kimwe nacumuye, haba ku itegeko ry'abayuda, haba ku ngoro y'Imana canke kuri Sezare. Pawulo yarisiguye ko atakintu yacumuye. Dusubiremo ku 8. Pawulo arabyiregura avuga ati nta na kimwe nacumuye, haba ku itegeko ry'abayuda. Ku itegeko ry'abayuda, amategeko y'abayuda yarasigura ko atakyo yacumuye. Mugabo abayuda bobo kumva ko yarasigaye yigisha ibinyuranye n'ibyo Judaiste bavuga, ntabwo bumva ko Pawulo bari guhuza Judaisme, rijya dini rya kera ry'abayuda ryatumye bica Yesu. Akavuga ati rero je ntacyo nacumuye, ntacyo nabakoreye kwa makosa. Ku itegeko ry'abayuda, haba ku ngoro y'Imana, ngo haba ku ngoro y'Imana canke kuri Sezari, ngo haba no kuri Sezari. Ibyo rero Pawulo yaravuga ko bariko baramurenganya kandi kwari ukuri, ariko kubera ko Pawulo ubwa mbere yari mu idini ry'abayuda canke rya Judaisme, ariryo dini rya mbere na Yesu yaje asanga akarisengeramo. Kandi iryo dini n'uyu munsi turumva zijya ntambara ziri muri Israel na Palestina n'abandi, ariko hari igihe usanga bamwe babogamiye aha, abandi babogamiye aha, bamwe bakumva ko abanyisirayeli ari abana b'Imana, aribo bazo, aribo bafise amasezerano, aribo bakwiye kwiganzira igihugu cyose. Ariko bajya bose iwanje, bose n'abavukanyi, kuko twese Yesu yaraje kutubangurukanya. Iryo sezerano nyimba bari bararihawe no kuva na kera, twese turabuzukuru ba Aburahamu. Rero ntabwo twokumva ko abanyisirayeli aribo bariko baratotezwa, kuko n'abanyisirayeli bariko baratoteza abo muri Palestina. Rero kandi n'ikindi, ibyo navyo tuzoza tubisigura bivanye n'ikigwa turiko turiga. Rero Pawulo akavuga ati haba no ku ngoro y'Imana jewe nta kintu kibi nakoze. Mugabo wumva ko Pawulo yari yamaze gukurikirana idini rya Yesu Kristo, idini Yesu yavuze kuri Petero ko ari hazukubaka ko ekleziya yiwe. Ubwo rero yari yakurikiye ekleziya gatolika. Ubwo rero bobo bakumva ko atakiri mu idini ryabo, atakishize hamwe nabo. Rero akavuga ati jewe niyo ngoro no ku ngoro y'Imana nta kibi nakoze, namwe n'abayuda nta kibi na kimwe nabakoreye, na Sezari ari Sezari, jewe nta kibi, nta kosa na rimwe namukoreye. Aho gusa yaziriki kuko avuga Yesu Kristo, agashingira intahe Yesu Kristo. Icenda aravuga ngo Festusi yagomba kwikundisha ku bayuda, abwira Pawulo ati ushaka kuja Yerusalemu ngo tube ariho tugucira urubanza. Festusi
ashaka ngo kwitonesha ku bayuda kugira abayuda bamwumve neza. We abwira Pawulo ngo ushaka kuja i Yerusalemu aba ariho tuzoza kugucira urubanza. Ariko kwari kubera ko Festus yumva ko abayuda bipfuza Pawulo bamujane baze kumwicira mu nzira. Festus nawe yumva ko umenga ahengamiye kuri Pawulo, kumenga Pawulo bimugwa neza. Ariko kubera mutima mweranda ari kuri Pawulo kumbure ntiyavyemeye. Reka tubandanye. Pawulo aramusubiza ati ndi mwiciro ry'imanza rya Sezari. Ngo ari mwiciro ry'imanza imbere y'ubutungane mu ntahe kwa Sezari, niyo mbwirizwa gucirirwa urubanza. Nta nabi nagiriye abayuda, ibyo urabizi neza nawe nyene. Pawulo aramubwira ati jewe n'ubundi mwiciro ry'imanza, n'ubundi ni mu rucire ngaha, kuko jewe ndazi neza ko atakintu kibi niyagiriza. Mu by'ukuri nta kintu na kimwe kibi Pawulo yari yakoze, usibye ko mu ntango tuzi neza ko Pawulo yari karagenda i Damasi gukubitisha no kwicisha abakristu bari bakurikiye idini rya Yesu Kristu, canke se idini rya Pawulo, idini rya Petero na ba Yohani. Kuko muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa baratubwira neza ko ndahibagiye gato aho idini ryatanguriye muri Efeso. No, ntabwo ari Efeso. Aho idini aho Ecclesia ariho yatanguriye. Rero rijya dini ry'abayuda ntabwo abantu niyo mpamvu mubona amadini aguma gwira, aguma yiyonkora. Ariko ubwa mbere rijya dini Yesu yasanze ry'abajudaisme Pawulo yararirimo, nyuma agisokoramo. Ariko kubera Yesu Kristo, Yesu amubwira ati ugenda hanaha niho bazokubwira icyo ugomba gukora. Pawulo acakurikira Yesu, ntiyaba kija gusenga mu bayuda, acatangwa gushingira intahe Yesu Kristo yapfuye akazuka, akemeza ko yamwiboneye n'ibitangaza yamukoreyeko. Mugabo abajudaisme bakumva ati no, uyo n'umuswa, ibyo bintu avuga ntibibaho, idini ryacu arikararicyoza, ingoro yacu twubakiwe na Salomo, twubakiwe na basogokuru bacu, arikararicyoza, uyu ni uwo gupfa. Ariko mu by'ukuri Pawulo yavuga ukuri, yavuga ibyo Yesu Kristo yamutumye. Niyo mpamvu uyu munsi audio hava ndende, ariko ndoza ndabisigura mu zindi audio. Reka tubandanye. Usangwa ndi nico nagirizwa, hakaba hari ikibi nakoze gikwiranye n'urupfu, simpakanye gupfa. Pawulo yarababwira ati rero jewe sishobora kuja i Yerusalemu, ngaha ndi mu butungane, ndi mwiciro ry'imanza imbere ya Sezari, ndi mu nciro ubwo mushaka. Nyimba ndi wo gupfa sintinya gupfa, n'abantu ari wo gupfa naho muriko murandenganya. Ninaba naho ataconko nakoze kuri ibyo byose, bandega nta ushobora kunta mu minwe yabo, mbere ndashinze urubanza kwa Sezari, Imana yo mwijuru dutabare. Pawulo yihagararira akavuga ati jewe nyimba mushaka kuza kunyica, aho mushaka kundumika sinji Yerusalemu, no ngaha ndahari ndi mwiciro ry'imanza, ni muncira urubanza nkuko mubishaka. Hanyuma kandi nawe arishinganisha aravuga ati jewe rero nubwo biri uko, nane ndashinze urubanza kuko ndiko ndarenganwa. Ariko bana b'Imana, mwisi umuntu ariko aravuga ukuri si cyane kumvigwa pe,
isi irangwa n'ikinyoma gusa. Iyi si tubamo irangwa n'ibinyoma gusa, n'ubujyajya n'ububeshi. Imana yo mwijuru duhe kubitahura cyane. Isi ni y'ubujyajya n'ububeshi, nta kindi kiriko kiraranga iyi si. Abantu benshi turabesheranira. Iyo uri kuraraba ibihugu bya rutura ingene bibesheranira bibesha, ukabona bohaye akarorera abandi. Kera bahora bavuga ngo umwera uva ibukuru ugakwira isi yose. Ariko ubu urumva n'ikinyoma kirava ibukuru kigakwira mu isi yose. Ibukuru naho muca mwumva ko murahazi. Ibukuru cyane cyane ni miliyoni, hanyuma hagaca hakurikira izo za Amerika, izo ubwo Bwongereza, ibihugu bya ruturatura. Imana yo mwijuru dutabare cyane. Ariko ibyo bihugu birangwa n'ibinyoma gusa, naho nirangwa n'ibinyoma. Isi irongowe nyene na Antikristo, ni Satani nyene yigendera. Imana yo mwijuru idutabare cyane, tuze turakomera tumenye ingene tubyifatamo. Ahandi hoho isi imeze nabi, ni kinyoma gusa, ni bake bari kurushi bavuga ukuri. Kandi abavuga ukuri no kuja ku butegetsi nibyo koroha ko babujako. Imana idutabare cyane. Ariko bariho bakeya bari kurushi. 12 havuga ngo Festusi amaze gutegeranya n'abashinga ntahe biwe, aramubwira ati ko washinze urubanza kwa Sezari, uzorucirirwa kwa Sezari. Festusi ngo amaze ubwo hano gutegeranya kumvikana, no kumva ati amaze kumvikana. Gutegeranya ngira bose barategeranye, ni jambo ringoye gusigukirwa neza. Mugabo gutegeranya nuko ndagutegera nawe ukantegera, bose tugategerana. Rero kubera handitse gutegeranya, ariko gutegerana bose bakabyumvikana ko amaze kumva abo bashinga n'abo bayuda bamaze kubona ko na Pawulo yase kwemera ibyo bariko baramubwira. Ubwo nyene aravuga ati basi nagumaho bazomucire ubwo rubanza ngaho nyene kwa Sezari. Imana yo mwijuru duhe kubitahura cyane. Nkabamboneyeho mu mwanya mutonya no vuga nti bana b'Imana, mu isi navuze ni harangwa n'ibinyoma gusa. Sigaye ndaba ukuntu haba mu bapadiri, haba mu bapasteri, haba mu bakozi b'Imana, ariko mu bihugu biteye imbere baratinya kuvuga ukuri. Ubu ntibagikunda kuvuga ukuri kubera ko bamaze kubona abapadiri bapfungwa bariko baravuga ukuri. Abapadiri benshi bari mu bihugu biteye imbere basigaye batinya kwigisha ibyo bogombye kwigisha. Kubera iki? Ntabwo ubu mu masengero wobona padiri canke umupasteri ariko arigisha ati nyabuna bana b'Imana gukuramwo inda n'icyaha, bana b'Imana kuja mu butinganyi n'icyaha. Gusa barigisha bakavuga ati icyaha tugice kure, mugabo ntibadome kw'icyo cyaha icyo. Kubera iki? Kuko bazi ko nibabivuga baca baza gupfungwa. Rero ubu bivuga bake. Niyo mpamvu rero bana b'Imana dukwiye kuza turasenga cyane, kuko umuntu avuga ati ninabivuga ndaja mu gasho, intama zindi nazo ziranyabagira. Ariko sinzi Imana yo mwijuru iduhe kubitahura cyane. Se turavuga ukuri, twashaka dupfe nkuko Pawulo nawe yavuze ati nopfuma mpfa nyimba nduwo gupfa. Benshi bapfiriye Imana, kandi sinkekeranya ko ubu hatazogera igihe nyene abantu nyene bakicwa ku burebure kuko bariko barigisha. Kuko ntabwo abapatiri
n'abapasiteri biyemera bumva ko bari mu kuri mu by'ukuri bazotinya kuvuga ko ubutinganyi ari icyaha, bazotinya kuvuga ko gukuramo inda ari icyaha, bazotinya mbese ayo mabwa yose bazoza barayashyira ku karubanda. Odiyo rero reka tuyigarukiriza aha, ubwo tuzobandanya. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.